Dawidi ngo muje gusenga. Yesu nashimwe. Kandi nzanye iminwa itagira buti. Iryo jambo ryafashe umutima wawe. Nzanye iminwa itaryarya. Bene data nimuze tugire iminwa itaryarya. Ni imanza zacu zizova imbere y'Imana zikishura. Amen. Niba ufise urubanza wandikishije, rero umuntu arandikishije urubanza imbere y'Imana. Biraba n'ukuri. Twariko turasengana n'umuntu igihe kimwe mu cyumba. Yesu nashimwe. Njyanumva ijwi rimubwira iti wa muntu we ibyo abona arabyumvise nagomba ndakubwiye genda unyandikishije. Yesu nashimwe. Ngo unyandikire ushire muri envelope upfunge ujana ahantu nzokwishura mwana. Famujyajya senga wubashe ibindi ubigirira Imana. Yesu nashimwe. Senga kujya nyene mwema biguhaye wirinde uburyarya amajambo abeshi yareke kuko gusenga ko umuntu agororotse ufise ikimazi. Yesu nahabwe. Gusenga ko umuntu agororotse gucitsa abandi. Gusenga ko umuntu agororotse kuzura abapfuye. Gusenga ko umuntu agororotse guhindura ibintu byinshi. Rero hano abatama badutumiye Yesu nagahesagira. Nagomba nanje nongere ko ku majambo y'Imana ariko kandi mu rugo abantu ntasho nimuzakiriye. Tongere ko kwijambo ry'Imana hano Izabu ya 17. Ijambo ritari kure y'ibyo bijije kuronka. Umwanya nubwo bona Bibiliya ari nini ko ijambo ni rimwe. Yesu nashimye. Ijambo ni rimwe ryo kwerekana ubugombe bw'Imana ku bana b'abantu. Ndagomba nsomere Izabu ya 17 umurongo wa mbere, nsome no wa kabiri, hanyuma cyo dusenga kugira ngo akomeze uyu munsi. Urupapuro dusoma ko ni 622. Igitabo cyoroshe kubona. Nagomba nsome mu izina rya Yesu. Izabu ya 17 umurongo wa mbere no wa kane haravuga ngo Uhoraho we umviriza iby'ukuri byanje, bangira ugutwi ugutakamba kwanje, tegera ugutwi ugusenga kwanje, utava ku minwa iryarya. Urubanza rwanje niruve imbere yawe, inyonga zawe nizirabe ibibereye. Yesu nashimwe. Uyu ni Dawidi yari karasenga. Iri ni sengesho abasobanuzi ba Bibiliya bavuga ko ari sengesho ry'umuntu agowe ari karahama, afise ingorane, hanyuma rero agasenga. Harimo amajambo nagomba tuze kugarukako yakoresheje mu gusenga, kandi mukurikirane ko n'uyavuye kwigisha hano yavuze ujya mutoza kori n'urya mufarisayo, ukuntu uyu mutoza kori yagiye yicishije bugufi, ugusenga kwiwe kwanyuranye n'uko uriya mufarisayo. Mutoza kori we ntiyashimye no kuraba hejuru y'Imana iri, kuko yiyumva ko ari umunyabyaha, ariko ni uguca bugufi. Yesu nashimwe. Umufarisayo we kuko yari asanzwe amenyereye ko abafarisayo badacumura, yari asanzwe amenyereye muri kamere ko atamufarisayo yakwishaha, bituma aca n'imbere y'Imana yishimagiza avuga ati jewe ndakomeye ndazi ko ntaracumura hano. Amasengesho yiwe aca arayonona atangura kugaya abandi. Yesu abitabara. Ariko uyu Dawidi mu gusenga kwiwe nubwo yasenze avuga ati amen, Uhoraho umviriza iby'ukuri byanje. Ntari mu mugwi w'abafarisayo, muvyumve neza. Yesu nashimwe. Ntari mu mugwi w'abafarisayo.
iri sengesho rya Dawidi nagize kusanga yari yamaze umwanya yikono asenga ameze nk'umuntu avuga ati Mana icundangira ndacihana. Amen. Mana icuvuga ngomba ndagishiremo. Yaramaze umwanya yinginga asenga kuko ahananiwe. Araheba aravuga ati Yesu nashimwe. Mana nzima niwumvirize ugusenga kwanje kandi ugusenga ndakuzaniye Mana ntabwo kuriko kurava ku minwa igira ati ijyanye. Amen. Nzanye gusenga ko umuntu aciye bugufi nakabone kwa umutoza kori. Uko umutoza kori yari yigize kw'ivyaha. Yesu nashimwe. Kandi yari mu mugwi w'abantu bitwa ko ari abanyabyaha. Erega navyo muri bitanu. Hari abantu bari bazi ko ari abanyabyaha. Tuvuga abatoza kori, abo bantu batari Abayisirayeli bitwa karaje. Niko bari bazi. Wewe nubwo yari yamaze kumenya Imana, aramenya ko Imana igira neza. Yesu nashimwe. Hariho ahantu atarenga uwo umutoza kori hitirirwa abantu batemerewe kwinjira. Ninoco cyacu basenga avuga ati simbere. Yesu nashimwe. Natwe turi muwo mugwi ntabwo tubereye kuko turabatsindwa ariko amaraso ya Yesu yaduhinduye bazima. Amen. Kubw'amaraso turemererwa kwegera tukavuga tuti Yesu nushimwe. Tukavuga tuti Mana ndaje ndafise imitwaro ndakuzaniye. Amen. Ugusenga nzanye ntabwo kuva ku miryango. Ugusenga nzanye nije mfise umutwaro. Yesu nashimwe. Rero nagomba mvuge uyu mwanya ugusenga twazanye uyu munsi mbega kuva ku minwa itaryarya ikondoro urabe kuko twaje gusenga. Yesu nashimwe. Kandi turafise ibyo turondera imbere y'Imana. Udafise ibyo arondera uwo muntu yataye umwanya. Tuje dufise imitwaro. Byari twari mw'ishuri hamwe turavuga tuti burya abantu bose barazi icyo baza gusenga. Turabihanahana k'ivyiyumviro hadi abanyeshuri bayaga vyinshi. Yesu nashimwe. Ariko twasanze bamwe baza gusenga batazi ikibazo. Kandi tubirenze. Bamwe baraza, umwe aza afise intumbero kanaka, uwundi aza afise intumbero kanaka. None Imana ari guca iminsi yose dukoraniriza mu ngoro yayo itubwira ngo nimuze gusenga. Mbere n'ijambo ry'Imana riraduhanura ngo murushirize gukoranira hamwe. Yesu nashimwe. Riraduhanura dufise iyo mpanuro yo kurushiriza gukoranira hamwe. Mbere wanditse Abaheburayo baca bivuga neza kuko mbona wa musubiza kwegera namwe murushirize gukorana. Amen. Ni kubera ikintu riraduhanura byo nuko turi ngaha turakomezanya. Yesu nashimwe. Turi ngaha tugwiza ubucuti hagati yacu n'Imana. Yesu nashimwe. Turi ngaha ubucuti bwacu bwagomba kwaguka. Twagomba kuva ngaha duhindutse. Twagomba kuva ngaha ibyo dufise nk'ubwanzi twavyihariye. Twagomba kuva ngaha aba dufise ibyo dupfa twabirekeye. Yesu nashimwe. Twagomba kuva ngaha umuntu afise iyindi ntambwe agize ati ashitseko nico Imana iduhamagarira kwama mu ngoro y'Imana iminsi yose. Turahindukira. Amen. Yesu nashimwe. Turahinduka ukundi ya migenderanire bwa bucuti dufitanye n'Imana bukabuka. Nico gituma uzumva umuntu aje mu rusengero hagera igihe kanaka ukumva avuze mu ndimi zishasha. Amen. Ukumva yuzuye impemusha, ukumva aravuye hasi avuze ururimi arasemereye abantu batari bwamwumva. Burya ni Yesu nahabira imigenderanire kiragira biti ikiregereza irikiramuka mu izina ryawe. Uwo muntu ariko aramuka ariko arabona Imana ukundi, ariko arabona ishusho y'Imana ukundi.
kuko yaje yazanye iminwa iminwa itari y'indyarya, yaje azanye iby'ukuri, afise akanya ko kwihweza Imana. Yesu nashimwe. Nico gituma Dawidi yabisenze mu Zaburi ya 27 aravuga ngo guco nsaba Uhoraho kandi ico nzaba nitwararika n'ikiri ni ukuba mu ngoro y'Imana. Yarazi inyungu zirimo. Yesu nahabwe. Twese turazi inyungu ziri mu kuba mu ngoro y'Imana, twozimenya twese twobisha mu zindi ndimi. Yesu nashimwe. Twobimenya twohinduka, twobimenya ya migenderanire hagati yacu n'abantu yo kwabuka. Yesu nashimwe. Nta n'umutora mutuguye mu nda, ariko uyu munsi bamukuramukanya ni hambo intoke zingana nazo nyene ukiruta gusiturayo kugira ntazigire gute. Yesu adufashe ubu ntushikaho. Yesu adutabara niba ari gutaha utaramushija abakozi b'Imana. Yesu nahabwe. Niba wagiye utaramukije ujya mwaririmbanye, uwabigize mu mutwaro, wanamusengeye, uwabishinze muri agenda, ukavuga tujya munafise ikibazo cyo maze bamusengera. Amen. Kubera icyatwutsa mu izina ryawe. Ariko kubera bitugora, bamwe bapfa kwiritsira bafite izindi hangiro, ugasanga gukura mu mpemu nta biri mu mutima w'abandi. Iyo ni ngorane kwishimira. Yesu adutabara. Dawidi ngo muje gusenga. Yesu nashimwe. Kandi nzanye iminwa itagira buti. Iryo jambo ryafashe umutima wawe. Nzanye iminwa itaryarya. Bene data nimuze tugire iminwa itaryarya. Ni imanza zacu zizova imbere y'Imana zikishura. Amen. Niba ufise urubanza wandikishije, rero umuntu arandikishije urubanza imbere y'Imana. Birabakuru. Twari turasengana n'umuntu igihe kimwe mu cyumba. Yesu nashimwe. Njano bitwiri mu bwiti wa muntu we ibyo narabyumvise nagomba ndakubwiye kende nyandikije. Yesu nashimwe. Ngunyandikire ushire muri envelope upfunge ujana aha nzokwishura umwana. Yesu nashimwe. Hajimana irumva ibyo twasengeye. Hajimana iramenya imitwaro dufise. Haji umuntu arashobora kwandikisha urubanza imbere y'iki. Ndabandikishije. Amen. Ku Mana yo mwijuru. Amen. Ndazi kuri data. Ndazi ko nkunda. Ndazi ko wasezeraniye byinshi. Ndabizi. Kubw'ibyo nje imbere yawe nje kukwitwarako. Nje kukumenyesha ibi bikurikira ugaca ubipfuka izina ryawe. Ugaca witwa wabona umuntu akwitwayeko. Imana turayitwara ku izina ryawe kandi ku byo twayibarira. Nico gituma niba ufise urubanza tandukana n'iminwa iryarya ku izina ryawe. Famujya senga wubashe ibindi wigirira Imana. Yesu nashimwe. Senga kujya nyene mwema biguhaye wirinde uburyarya amajambo abeshi yareke kuko gusenga ko umuntu agororotse ufise ikimazi. Yesu nahabwe. Gusenga ko umuntu agororotse gucitsa abandi, gusenga ko umuntu agororotse kuzura abapfuye, gusenga ko umuntu agororotse guhindura ibintu byinshi. Ndabona Yehoshafati ari kasenga. Yesu nahabwe. Yehoshafati yayose ibitero cy'abantu baje kumutera kumubuza amaji, kumubuza amahoro. Yehoshafati aramenya ati nta kundi ndi mugwane ngo manandikishe urubanza imbere y'inzu. Acapfukama agira ati ahamagara abantu bose ati muze dupfukame tugire nuko. Muze dupfukame dusenge. Amen. Imana iramugendera. Iramugira ati nimwasenga rero mugende kwa urugamba nzobatsindira. Yehoshafati aracyumvira ati kugira ngo bigenze neza baririmbye imbere mutuci imbere. Yesu nashimwe. Abaririmbyi n'abagiye baririmbe babanza gucebuka. Bajya n'abaririmbyi ariko batabaje kubwira nje baririmbe. Yesu nashimwe. Bamaze gukebukana barabanza baririmbe ati basha tugiye hano hambaye. Tugiye kurwana n'ingabo zigize ngo. Nitwe bashitse imbere nitwe babanza kurasa. Tubanza twisubiremo.
urugamba rwacu kurutsinda bisaba ko twezwa. Bashabanza kwambara gushazisha kugira ngo bashambara umwambaro tutegura urugamba mw'izina ryawe. Dutegura urugamba ibi binyibukije igihe kimwe Yesu nashimwe yigeze kubihana umurozi kandi agera kure afise n'ingwe mu nzu, atunze ibikoko byinshi afise n'inzu icumba cyinjira. Uwo muntu aja kw'idini rimwe, agiye kuvuga ngo bamusengere, avuga n'ibyo atunze, avuga n'icyo agiye kwihana ko yacumuye ko ivyo bintu vyiwe bihava bimwica, none agataha bihava bimwica. Fume musengera kandi sinamutaje kubiriki. Abibwira uwo muntu wiwe arongoye iryo dini ati oya asishoboye. Jesi zafrika. Yesu agira adutaba. Arati none ndataha gute ko nacumuye kuri byanyica. Yaciye agashinganira agenda mu rusengero twasengera. Yesu nashimwe. Ashitseyo avyiganira pastor. Pastor nawe avuga ati tutagiye tubatsinze. Muze tugende. Yesu nashimwe. Acha ahamagara abadiyakoni. Tugiye gusenya abadayimoni. Tugiye kwicara ibikoko vy'umurozi. Tugende afise icyaha adacihane basha. Yesu nahari. Bacha barapfukama bihana n'ivyo bari barabize. Bacha baravyatura mw'izina rya hamwe. Baravyatura barasengera. Abaririmbyi tujana tukabona bose barihana mw'izina rya hamwe. Nashafata inzira bagenda bararirimba. Yesu nashimwe. Bagiye bashitseyo wa wundi nawe yaberekesha umutoke ngo ni hariya. Barashika barasenga barasengera. Inzu ya mbere barasengera barinjira hano barasenga. Bagira barinjira mu yindi basanga ni inzu y'inzuki. Usenga muze murasenga benda. Dufise ibintu bitajyajya. Bashika muri iyo nzu barasenga mukanya bavuga baratuye nyanzu. Bayituye inzuki iti mwari mwateze kudukoza w'igiti. Zirasohoka. Bamwe muri indi dini nabo bahagaze hakurya bariko barabihweza. Barabamwe bagira bambone. Ariko Imana dusengera komeye. Itetereza, itengereza, n'Imana ikomeye. Tuyisenge birashoboka mw'izina ryawe. Hirya rero bamaze kuhitamo umuriro nyanzu. Inzuki zibirara. Zirabarya. Ariko wowe uriye ntawe woyigwanya. Gwagwako ugashoboka kutera. Zagwako ntizarya. Muzarye n'amajyambere. Tijari munari igwi zatwako gusa kubera kugira ngo gusenga abantu biyejeje mw'izina ryawe. Bikitsa benshi mw'izina rya Yesu. None bene data mugomba kibanza zacu ziva imbere y'Imana. Dupfukame dusenge dufise iminwa itagira muti. Namaje abasuzumana beza. Turamushimiye Imana yacu izaro n'ijuru. Urakoze imbabazi n'izawe ikigongwe n'icawe. Raba ugusenga kwacu nikuva ku bintu biryarya namba ariko twifuza ukugira neza kwawe Mana. Heza gira bose nuko tubisenga.